Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi tubashikiriza kuri uno munsi tukayahera ku ngingo nkuru ziyagize igenekerezo rya 8 ruheshi Uburundi buhimbaza umunsi bwahariye gukunda no gukundisha igihugu no munsi kandi wahuriranye no kwibuka imyaka 2 iheze Petero Nkurunziza yahoze arongoye Uburundi yitavye Imana. Ibirori bikaba vyabereye ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Umurimyi w'ikawa ngo aribwa hagati y'ibiro 4 na 5 ku matonorero bikemezwa n'urongoye urunani Senake murima w'Isanga hasaba ko leta yo kurikiranira hagufi ibikorwa bibera kuri ayo matonorero. Mukanya murabikurikira mw'idonido ry'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa. Mu Burundi ngo haracari hagahaze bivanye nuko abarundi bataratahura neza icarico demokrasi. Vyavuzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatatu hariya Igitega aho bibuka imyaka 2 iheze wahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza ashengeye. No munsi kandi hibutswe umunsi wahariwe gukundisha igihugu. Mu vyigwa vyatanzwe hakaba hasabwe ko ahari intatemwa ya Petero Nkurunziza ho habwa izina. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Arthur Kavabushi. Ivyo birori vyo kwibuka imyaka 2 iheze Petero Nkurunziza yahoze arongoye Burundi ajyamiye ukuboko kw'abagabo bisanzwe bihurirana n'umunsi mukuru wo gukunda igihugu vyabereye ku kibuga Ingoma c'Igitega. Mu vyigwa vyo gukunda igihugu vyahawe abagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu Aloyizi Batungwanayo, umwe mu bahinga, akaba yatanze icyumviro cy'uko ahari intatemwa ya Petero Nkurunziza ho kwitwa ikibanza cy'izanzamuka. Dutora izina ry'irya ngoro Nkurunziza ruhukiyemo. Jewe izina natoye navuze nti yoba ingoro y'izanzamuka. Kuzanzamuka mu gifaransa novuga nti Temple de la Renaissance. Dufata indwi y'izanzamuka aho gufata umunsi umwe naho itobikonje mugabo ku maradiyo ibiganiro tukamara indwi yose tuza turazirikana tuva hehe tugeze hehe mbega twoja hehe. Nayo Patiri Desire Yamuremye nawe nyene yatanze icigwa yerekanye ko ubwoko bw'abarundi ari ryo tunga igihugu gifise. Ntidushobora gutera imbere tutubakiye ku bumwe. Ubudasa bwacu bwaheza bukaba itunga ryacu. Ngaho ukaje uvuga uti none muri iyo migwi yose turimwo nk'abakunda igihugu identite ikenewe nziza kandi yo dushikana twese tukaja imbere ni yihe. Ndabiraba nsanga ahantu hose abantu bagerageje kuja imbere bari ku rugendo rw'iterambere babanje kubyushira imbere identite nationale kuba umwene gihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahagarariye ivyo birori, yamenyesheje ko mu bigihanze igihugu harimwo no kudatahura neza icarico demokrasi. Haracari hagahaze naho turiko turatera imbere kugira muzirikanye wacu ubone demokrasi mu Burundi naho ihari ntiturayitegera neza. Ikintu cishe ibihugu vyacu no kubwira abanyepolitike ko demokrasi ari kugabura ubutegetsi. Ubutegetsi ni gwabo. Ubutegetsi ni ubw'abene gihugu. Ubutegetsi ni ubw'abene gihugu nta bantu bemerewe kubugabura. Ico kintu nico cambere kiriko kiratwononera muri iki gihugu. Ivyo birori vyasozerewe ku kibuga Ingoma vyahereye ahari intatemwa y'umuhisi Petero Nkurunziza, aho umukuru w'igihugu yashize ko urugori rw'amashugwe hamwe n'umuryango w'umuhisi n'abaserukiye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Arakoze mugenzi wacu Arthur Kavabushi. Mugenzi wacu Lydia Gahimbare nawe atubwire mu ncamake ivyaranze ubuzima bwa Petero Nkurunziza muri politike n'ibindi
amasanamu tukayakesha bagenzi bacu ba televiziyo y'igihugu na Mashariki TV. Petero Nkurunziza yavutse tariki 18 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 964 Ibuye muri komine Mwumbi ntara ya Ngozi. Se wiwe yitwa Eustache Ngabisha akaba yari umushinga amateka yishwe mu bwimo bw'igihumbi kimwe amajana 972. Nyina wiwe akaba yitwa Domitire Minani. Petero Nkurunziza yize amashure mato matibuye acabandaniriza ku ishure gisumbuye rya Atene Gitega aho yaronkera urupapuro rw'umutsindo rw'amashure yisumbuye. Nyuma yaho yaciye abandanya amashure ya kaminuza mu gisata c'inyigisho kijanye no kwinonora imitsi muri kaminuza y'u Burundi. Mu bijanye n'akazi, Petero Nkurunziza yatanguye kwigisha ku ishure ryisumbuye ry'Imuramvya, mu nyuma abumwigisha mwunganizi muri kaminuza mu gisata co kwinonora imitsi kubera ubumenyi n'ubukerebutsi yari afise muri ico gisata. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 niho yubakana n'umutambukanyi wiwe Denise Bucumi, bakaba bibarutse abana 5. Mu bijanye na politike, inyuma y'urupfu rw'incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993, Petero Nkurunziza yaciye yifatanya n'abandi kugwanira demokrasi mu muhari FDD. Ashitseyo yaciye aronswa amabanga yo guserukira abandi gushikaho yizegwa arongora umuhari FDD. Igenekerezo ya 16 Munyonyo umwaka wa 2003, Petero Nkurunziza ku ruhande rw'umuhari FDD niwe yararongoye umugwi ujejwe ibiganiro gushika habe gutera umukono ku masezerano yo guhagarika intambara. Avuye ku rubuga rw'intambara, Petero Nkurunziza ari kumwe nabo bafatikanije urugamba yaciye agenwa kuba umushikiranganje ajeje intwari bereye. Benshi mu bahoranye ku rugamba nabo bashigwa mu gisoda ca leta. Muri ivyo bihe nyene umuhari FDD waciye wemererwa uwo mugambwe CNDD FDD mu mwaka wa 2005. Inama nshinga amateka na nkenguza amateka bikoranye batora Petero Nkurunziza ngo arongore igihugu. Amaze kuba umukuru w'igihugu, mu ngingo yafashe harimo gusinya amasezerano yo guhagarika intambara n'umugwi FNL wari ukigwana. Inyuma y'imyaka 10 Petero Nkurunziza ari ku butegetsi, mu mwaka wa 2015 umugambwe CNDD FDD umugenye ngo asubire kwitoza. Haraba impari kubijanye n'ikiringo ciwe, aho bamwe babona ko yobandanya kwitoza, abandi nabo bakabona ko biciye kubiri n'amategeko. Ivyatumye haba gushaka guhirika ubutegetsi igenekerezo rya 13 Rusama mwaka wa 2015. Inyuma yaho Uburundi bwaciye bufatirwa ibihano n'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya. Naho byaruko mu mwaka wa 2018 Uburundi bwaratunganije amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rishasha. Mwaka wa 2020 hatunganijwe amatora y'umukuru w'igihugu mushasha igenekerezo rya 8 Ruheshi umwaka wa 2020. Niho Petero Nkurunziza yitaba Imana ku bitaro natwe turashoboye by'Ikarusi ahitanywe n'indwara y'umutima nkuko bimwitangazo ryasomye n'umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi igenekerezo rya 9 Ruheshi umwaka wa 2020. Mu by'abarundi bamwibukira ko harimo ibikorwa rusangi, eka inyubako nyinshi, amashure, ibitaro, ibibuga by'inkino hamwe n'ibindi. Imana imuhurukiro bwiza. Lydia Gahimbare urakenuye. Mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu ngo barafise ico bibukira kuri Petero Nkurunziza. Bamwe mu baganiriye na bagenzi bacu bashikiriza cane nk'ibijanye no kwigisha abana ku buntu no gufasha abakenyezi bibaruka nabo nyene ku buntu. Tubakurikiye. Aciye mbona ku ishuri dutangura kwiga ku buntu, naho amashuri yaciye ananira. Naguma mbona no ku mabarabara yaradutereye amavoka, wewe no kudutemberera yaraza kudutemberera, turamubona kweri agakati korosi mbere n'uwakasi korosi kabisa, nkabona araza umupira mbere gose. Sokuru wacu nyakwigendera Petero Nkurunziza yaradukoreye ibyiza byinshi cyane, nk'amashure, amavuriro, amabarabara, eka aratwigisha no gusenga cyane. Narashoboye kwiga ku buntu, yaratwemereye ko abanazoza barabavura ku buntu, yarubakishije amashuri kandi aremerera n'abavyeyi kuvyara ku buntu. Yarateje imbere n'abantu aho nikora bashoboye kuronka bamwe aho baba, yarakira umuntu wese nawe yakumira. Amakuru twabateguriye harabandanya. Amazu ya leta yababa 380 ni yakoswe mu Burundi. Umunyamabanga kaba n'umuvugizi wa leta yasomye cegeranyo c'inama shikiranganje yakoranye mu ndwi iheze
yavuze ko vyavuye muri rusansuma rwakozwe ku buhinga nguruka na bumenyi. Iyo nama ikaba yasanze ico gitigiri kidakwiye ngo kuko bamwe mu bajejwe gukurikirana amatungo ya leta batatanze ibitigiri vyose vy'amazu akoswe. Kubera amatungo ya leta harimo vyinshi, leta yashimye gutangurira ku bitimuka, twavuga amatongo n'amazu, kuko bifise ikibanza kinini mu butunzi bw'igihugu. Ni muri iyo ntumbero ubushikiranganje bujejwe ikiga ca leta bufashanije n'ikigo Istebu bwaranguye ico gikorwa. Batoye amazu n'ibitimuka ibihumbi 17,545, menshi muri ayo mazu akaba ari amashuri be n'ayakoreramwo ibisata vya leta. Ubwo rusansuma rwerekanye amazu ya leta 372 akoswe. Kuvyerekeye amazu akoswe, ivyibonekeje ni bikurikira. Urutonde rwose ntiruramenyekana kuko hari bamwe bajejwe gukurikirana amatungo ya leta batatanze igitigiri cose c'amazu be n'amahera arihwa kuri ayo mazu akoswe. Amasezerano y'ubukote ntiyubahiriza amategeko ahari. Amahera ntarihwa amwamwe ntaja kuri konte ya leta. Amazu ya leta akoswe ntabungabungwa neza co kimwe n'ibikoresho birimwo. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino ico gikorwa caranguwe yaragishimye icisaba ibi bikurikira. Ico gikorwa coza kirashigwa ku gihe ku mwaka kugira ngo amatungo akurikiranwe neza. Ku mazu afashwe nabi canke yononekaye birakwiye ko hamenyekana ababigizemwo uruhara, ingo zibereye zigafatwa. Amazu ya leta yose arakwiye guharurirwa igiciro afise. Amategeko ashinga urugero rw'amahera leta ikotako canke ikotesha ko ategerezwa gukurikizwa. Ico gikorwa co kumenya amatungo ya leta cobandanya kugira ngo leta imenye ivyitunze. Mu gisata c'uburimyi naho leta isabwa gukurikiranira hafi ibikorwa bibera ku matonorero y'ikawa. Ivyo bikaba vyasabwe kuri uyu wa kabiri mu kiganiro urongoye urunani Senake murima w'isangi yahaye abamenyesha makuru mu nyuma yaho hafatiwe ikawa yagomba kugurishwa kuri magendo mu ntara za Ngozi na Kayanza. Jean Pierre Ntahomenyereye amenyesha ko basanze umurimyi w'ikawa yibwa hagati y'ibiro 4 n'ibiro 5 kuri ayo matonorero. Turiko turaba abarimyi ku matonorero bariko baribwa cyane, usanga umurimyi yibwa hagati y'ibiro 5 hagati y'ibiro 4 n'ibiro 5 uko apimye ku matonorero amwe. Ntitwovuga ku matonorero yose, mugabo ivyo biraba kuko twe turabarimyi, turaca mu barimyi bene wacu tukabona ingwane bafise. Iyo batumye umushibrizine akwaza gufatira ivyo biharuro, agura kuvyo yisunje biharuro, no kuvuga kugira bikwiziba umurimyi usanzwe afise akageso aca agerageza kubiprofita. Mugabo nibaza yuko bitari kugenda uko, kuko aheshi nk'aba privé hari abifata runtu ugasanga mu kwiba barageguza, n'ahandi usanga barenza ko ari amatonero amwe twagiye turacako tukabona yuko biba umurimyi hagati y'ibiro 4 n'ibiro 5 kwa pimye. Ico giye kw'iryo tonorero usanga iminzana agendera kurakuranwa, igendera yihindagura. Nama menshi turi twazi neza abastanteri bagirisha amanama kw'icyo kibazo. Ariho nka komine Gashoho, ndazi ko umustanteri yagisha inama kw'icyo kibazo. Yaragirishije inama abasanzwe bakorera mw'iyo komine, avuga ati ubu busuma ni buhagarare. Hari n'andi makomine yo ndadondagura, mugabo novuga yuko iki gikorwa cyarabaye. Hariho abatware bahari bumva amaganya y'abari barikoragira bakitaho, mugabo nabo bagisha amanama tuko turaraba hariho bitashoboye guhagarara n'ahandi vyahagaze. Bisaba yuko leta ikurikirana neza ikaraba abo bantu baba bari ku kibuga ko batari koraho hotera umurimo.
amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifuriza no kubandanya mugira ibihe byiza kuri televiziyo Isanganiro.